Uri umukobwa mwisi bamwe bibijuju speed yawe ntwara nk'ikigugu numva umunoho numva umunoho numva je no kwiha umuntu baby reka numveko baby ndagusavye reka nkoreko baby reka numveko numva umunoho je mu buzima bwanje jenda itabi jenda rinwa none arikosa ndasubiye kubaramutsa abakundi ba ASE TV nindera neza ko merewe neza bivanye naho muherereye nkasubira ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu cuno munsi nkuko bisanzwe kandi nkuko mubibona nkaba narinjiye nyene ndi kumwe n'umuririmbyi w'Uburundi akora ibintu bimeze bien mwese murabizi n'abatebeje tukaba turi kumwe na Thompson the voice killer ya umuririmbyi nyene ko nababwiye akora ibintu bimeze bien reka tukuhe kaze bro. Merci beaucoup murakomeye ya nawe ego jenda shima numva umunoho ati bad girl I wanna see your lover you remind me umuno inavidence gonziona kataoma kirizaini uragyoshe udafite isupu uri umukobwa mwisi bamwe bibijuju speed yawe ntwara nk'ikigugu umunoho numva je no kwiha umuntu baby reka numveko baby ndagusavye reka nkoreko baby reka numveko umunoho kabisa tubwire umva umunoho wiki oya tubwire umunoho byagarutse cyane ndashaka kubura kuko ari igihe tuba dufise umunoho w'akazi tukaba dufise umunoho ibindi bintu amahuwa ya dunia umunoho twaririmbye twebwe ni wa maua ya dunia maua ya dunia bisigura bo maua ya dunia bisigura abakobwa abakobwa umunoho w'abakobwa yani uravyivuga bo ico gihe mbo dufate base histoire ico gihe twinjiye muri boîte turi kumwe na Afise on the floor tukinjira aje kubwiwandi ndabona umwana mwiza cyane gose urumva umunoho bivanye na sije y'indirimbo mugabo sikuvuga yuko niyo karaktere yanje y'umunoho ibyo ni ubyivugiye nta numwe yabivuze ari igihe muca mwibaza ibindi urazi amenyesha makuru ko babaza ibibazo ari n'ibindi bintu baba biyumviriye ashaka kubaza ikibazo akabaza yuko uteguza kwishyura nkuko kubwiwanje yari umunoho wa sije y'indirimbo yari just sije mva nta munoho wari ufise bo ni sije kandi mugiye turiko turakora indirimbo ukora indirimbo nk'umuririmbyi wandika indirimbo zitandukanye ushobora kuremba ubuzima gusa hariyo n'abandi bakunda baba bafise uwo munoho naho nyine uteguza kubaririmbira hariyo n'abandi bakeneye kumviriza amagospel uteguza kubaririmbira tout simplement hama Thompson ndakubaje umva muri yo ndirimbo ya umunoho harabonetse ahantu ufashe ifegi ugide ukweza gavegi n'abakuzi neza wavuze umwana mu bwiza n'abakuzi amatwa dusumira nyene bavuga ko atangorane bigutera eske na impact bifitiye ko genre abantu bakuvuga nabi abafandadi na impact bihari bo kila muntu wese afise ivyakunda je mu buzima bwanje jenda itabi itabi ndarinwa vraiment uravyemanga jenda rinwa none arikosa jenda rinwa kandi kurinwa sinibaza ko ari ibintu vyatari ni nka kugenda nakubwiye kila muntu wese afise ivyakunda aro nundi anurumogi atanywa amatabi aro nundi anywa inzoga itabi nashobora kunwa baje kubwiwanje ndarinwa kandi kurishira muri clip sindi wa mbere ariho benshi cyane bamaze kurishira muri clip kandi nibibatangaze naho abantu bazobona iyo clip cyangwa bamaze kuyibona je itabi ndarinwa hama Thompson wewe urafite ukuntu bon sindi ko ari ukukora ariko urafite ukuntu turabona après Maria niyo wakoze makanaki Maria anyuma makanaki urafite ikintu cyo kureka espace bon amedi igihe kinini
akarengana imbere yo gusora ikintu gishasha nuko ukora canke ubushaka ko abafanzi babanza bakanyotegwa bakagukumbura genre dad. Muziki ni calcul, ni strategie. Kila muntu wese afise strategie yiwe. Thompson, kuva utangura gukora genre uri wa kera turakuzi vraiment turumva imiziki yawe na ijya collab uvuga uyu dukoranye bon ndakeneye ko dukorana bikaba vyanze arahari? Boje kuby'iwanje nibiranshikira ivyo bintu navyo maze guhura navyo mugabo umuziki turiko turakora ndazi ko tuzohurana navyo kandi ibintu vyose uko bije utegeza kuvyakira uko nyene. Umva we abukeneye bose ko mukorana urabaronka? Mbo arigiye ndabaronga ko nanguye vuba cyane ama collaboration nkorabora n'abandi baririmbi bivanye n'abafanzi banje na team yanje abo dukorana ivyo bansaba yuko nokorana ama collab n'abandi baririmbi negeja kubikora uko nyene mugabo ariyo nundi two turarondera naratwangira mugabo tegeza kumurondera kuko nitwe tuba tuzi ivyo dushaka gushikako nawe twangiye turagerageza cyangwa tukarondera uwundi ko kila muntu wese afise ivyo yifuza. Ubwo umuririmbyi mwiza ameze gute? Basi yifata gute, ameze gute umuririmbyi mwiza? Umuziki usaba ibintu byinshi cyane sinzi igihe no bikubwira mugabo ndibaza ko kuba umuririmbyi mwiza nakazi ukora akazi kawe gusa ukoza akazi keza utegeza kuba uri umuririmbyi mwiza. Turabona yuko iya vuba uri kumwe na Afise umunoho ifite bon twavuga ifite hit kuruta ya manaki turavye no partie ya views partie y'ibintu bimeze gutyo tubona umenga niyo ifite hit cyane byo bari kubera iki? Bo ubwa mbere langue nationale tuvuga mu Burundi ni Kirundi. Asike turirimba igiswahili ni kugira no muri East Africa batumenye mugabo ubiravye nawe nyene n'aba legend igihe baririmba indirimbo z'igiswahili nizikartona cyane nk'iz'ikirundi bisigura yuko ikirundi itegeza gukartona cyane mu Burundi igiswahili nayo nisho gukartona cyane mugabo kimwe gusa bivanye na promotion y'indirimbo uko makana kinayisoye sinayigiriye promotion sana kuko yasohotse uko yasohotse sinabikunze nyene ko yasohotse vuba ko twari twavuganye no mu director ivyo twari twakoze muri video ari bimwe tutashoboye kubona mugabo umunoho nayo nyene nkakugene nakubwiye indirimbo y'igiswahili ni Kirundi mu Burundi nibishobora kuba biri cyo kimwe. Thompson akaba yitwa gute amazina yawe n'abavyeyi? Amazina y'abavyeyi Ndayishimiye Toma abandi mvukire yo mu Bwiza komine Mukaza. Niyo kiba mu Bwiza? Oya ndi mvukire yo mu Bwiza mugabo mba mu Gasekebuye. Thompson tumuzi akiri mu danseur mbega timu yari Lil Angel. Lil Angel. Mbe Thompson vyaginze gute kubera avuge bonda biretse by'ubu danseur ndatanguye kuririmba? Sinovuga aho byatanguriye mugabo juste nari umudansere kandi nari mfise ingabirano yo kuririmba bo ndibaza igihe twahuye n'undi umuntu umuririmvyikazi umukobwa bita Miss Erika no muntu wa mbere yanyerese yuko ari nibindi nshoboye byo kuririmba. Mba utubwiye ko Miss Erika ari we yatanguye bon ni we yatanguye kudécouvrir talent ya Afise si wewe? Mbo nararirimba nyene vyo mu ma groupe nyene mu marigara tutaratangura kuja mu studio mugabo cyo gihe Miss Erika yari umukobwa afise imyaka mike amaze gukora amaze gutahura ibijyanye n'umuziki. Igihe duhura rero niwe yambwiye yuko ndabishoboye ndashobora kuja muri studio nkaririmba na jewe niwe muntu ya mbere yatangiye kunyereka studio nojamo.
aka question ko guheza eske wotubwira indirimbo apana mudi wawe indirimbo uvuga ati iyi ndayumvirije ushobora no kumva 3 fois ku munsi ni yahe umusani wino mu Burundi nta nimwe vraiment nta nimwe umva umviriza zi wawe gusa akenshi numviza ziwanje nizo hanze kuko kugira dukora ibintu bikomeye cyane mu Burundi ndushobora kumviriza abarundi dushobora kumviriza abarundi kuko wenye urabizi nibijya nyene mugabo kugira dukora ikintu gishika kure tugeza kumviriza abandi n'abarundi muranda bumviriza mugabo na ndirimbo yo mu Burundi ishiramwo nkayisubiza gatatu cyangwa kane oya mugabo kimwe gusa bakora neza kandi je ndumufanzi w'abaririmbyi bose ndibuka igihe nakora karaoke je naririmba muri karaoke indirimbo imeze neza bisigura yuko ngo ibivumye cyangwa ya kandi naririmba indirimbo z'abarundi bose ya ubu warahagaritse karaoke ubu narayihagaritse kuko nshaka gukora iby'iwanje shaka nyene Nkorenga Thompson na karaoke nayo ifata umwanya cyane ugasanga uri kuwibaza gukora gutravailler izindi ndirimbo z'abandi baririmbyi izi wawe kazibagira mugabo iyo ngiye gutembera ahantu hari indirimbo zanje nkunda kuririmba mu makaraoke zaba Marvin Gaye dufate nk'aba Lionel Richie Michael Jackson bafite wanje nkunda kuririmba reka rero usezera abakundi ba ASE TV n'akaririmbo kamwe ka bien bakunze benshi ya mbo abakunzi ba ASE TV turabakunda cyane mugume mudushigikira gusa na ASE TV raba mugire subscribers yanyu like comment na share kugira muze muraronga amakuru y'abaririmbyi nimwibagire ku ya Thompson channel ya Thompson The Voice gira subscribers yawe like comment na share ikintu ciza cyane gose ku indirimbo yanjye ngiye gusora mu iminsi ubu wa mbere mu kuyumva no kuyibona yes turabashimiye bakundi ba ASE TV tubabwira à plus tard à la prochaine turabakunda